tutege Saniche. Turagize no ya. Tutegezanyayo voila. Ne ikirundi cyiza ne. Ntibanyegezeyo nanje. Oya koresha ijya construction wari ukoresheje. Oya ikirundi arakizi yarize byose byo gucagagura n'iki ni. Mutegezani. Tutegezanyayo. Tutegezanizanije inyuma. Ya vrema ya. Izo filime nawe ubwawe uri kuribagira. Jewe ikintu nzi. Kirahava kigutangaza cyane. Kugeza kuri no saha mu mugwi wa Gold Africa TV. Bisanzwe mvamo. Bemeza yuko hariko haragaragara filime imwe. Hakubutaka bw'u Burundi. So ego cange oya muri industry ya cinema y'u Burundi muriko murabona filime imwe. Hari filime imwe nkuko abivuze hari filime imwe yagiye kubiya kabiri namwe mugiye kuyibona. Filime hari imwe niya biho bipfuka ukavyemanga uri n'imbere ya Fanira Vin ukavyemanga uri imbere ya Sami ukanabisubira muri imbere ya Nsoro ko muri filime y'u Burundi hariko harasohoka filime imwe. Uvyemeze nye uravyemeye? Ndavyemeje. None ndiko ngayenda namuraganisha ngo gomba muraganisha. Hebe. Yes, me Amal. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Shalom ladies and gentlemen, wherever you are, hope doing well guys. Mani bahezagire cyane kwa mwarahisemo kubana na Diko Entertainment of course for another day. Nitwa ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador alongside with my young brother itwa Vince Pro ni wabariko arabimfasha mwibere hano hantu muri biganiro nkabino ndabamenyesha ngo uno munsi nakiriye umugwi novuga yuko udasanzwe umwe mu migwi sinzi ko duhava turonkundi watanguriye muri kaminuza y'u Burundi urakomeza urakora uno munsi bageze kure mu bikorwa mwaragiye mubamenya yamara baraza kutwibwira banatubwire aho bagejeje ndabakira cyane nk'ibisanzwe mpera ku mushinga ntayo mugenzanje imwe ngo vya ladies first biriya vyaheranye na wa mwaka muhungu biriya vyaheranye na wa mwaka no turahera ku bagabo asha no munsi rero kubera ko nsanze ndi n'umugabo avyemerewe atari umusore duzu tokitra asha abagabo rero bambaye impeta sha cyane nturabibona uzubona ari yaranje ayikwere nanje mise ndayerekana yerekana agenda yerekane kuri kamera yego shabayibone wawe yesagira neza ariko yerekane manzi ko ari gishinga ntaye kinini uza abasore mu ngana byanani so kugira ngo abakunzi ba Diko Entertainment ndabubaha sindabakorera ikosa reka ntangure ndabaramutsa ndanabiyibutse kumbure ko sijya mbere tugomba tubane ngaha kuri Diko Entertainment. So ku mazina nahezagijwe n'abavyeyi banje beza kandi nkunda Rukundo rw'Imana Odasi ako nubwa mbere rero ndagasize ko arabatari bakazi n'ukuri kose akagwa Imana nti warugashira ko waruvango rukundo uno munsi na Rukundo rw'Imana nahezagijwe n'abavyeyi banje nkunda Rukundo rw'Imana Odasi oya nako kantu kagwa Imana nti warugashira waruvango rukundo aho rero urumva kuri ino ncuro ndavyatuye mugani bamwe bavuga ngo baturi vya uzikarije nakikuriye ko musaza ako kagwa Imana ngo bakwise uruzina rurero ngo rirerire ucumara imyaka yose witwa Rukundo Odasi
ngo tugeze mu wa gatandatu uravyibuka abize muri ancien system nimba ariko no bivuga hagaze gukora konkuru dese ni dese artistique ni dese ariho dese twagira hariya bisaba kwandika indome ni artistique kubera scientifique niko ari bwayishikiye rero cyane avuga ati twaca tuvuga ngo bizokugora ari uruzina rurerure niho naca ndagahinyanyura ndagabanya none ubu kubera ta dese artistique igihari warigarukanye ko ni rukundo rw'Imana asha n'akantu k'ubukirisu karamfasha ndarishira ko ryose hanyuma rero ndi ngaha kuri Diko Entertainment nk'umu artiste n'umukinyi wa filme zica kuri chaîne ya YouTube yitwa Gold Africa TV n'abatari bwa nayimenye niko karyo abazi Diko Entertainment baca baba n'abakunzi bacu yego turaza kubatumirira gukubitira ariko reka tubanze tubandanye je numva wanabihejeje nubwo twoca duhereza nubwo twoca duho umukobwa akatwidondora vyo nyine ndugatiga ca gihera none ntiwabimaze ntiwavuze abo babasanga ntiwavuze abo muri bo usanga nza kubihinyanya urukundi ego rero muri entertainment nkoresha amazina ya Audace Classic ego nishimiye kubana n'abakunzi ba Diko Entertainment umupapa w'umugore umwe n'abana banga umupapa w'umugore umwe atareka arategura no kongera ku wa kabiri karamuhagije ako kantu nako nyene bakumva Oda mero umukobwa yivugiye ureke kumurisha imibu ndanamubaza impamvu atari we mwabanye ko yacagiye kwahera uzikeye ko nina baketse nkibaza ngo muri kapo kweri wari waduketse mu mpere mikro abanza tu mu mikro abanza yivuge nawe ntitumujyana ibi nari nabaketse kwere kiyagiye mwiriwe mwaramutse bivanye naho uherereye mwiriwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndaramukije cane abakunzi ba Diko Entertainment abakunzi ba Gold Africa TV abakunzi banje muri rusange nitwa Chanel iradukunda nkaba ndi umukinyi wa filme muri Gold Africa TV hama ku mbuga nkaba nzwi nka IH official ihashi ego sha mise nibibona ko kantu karamaze kunca mu maso kwako tuvuga ati no mugwi watanguriye muri kaminuza y'igihugu ubwo sinabesha ni watanguriye bamwe baravuyeyo ariko mu basigaye wowe ngo uri kwisonga mwana kudaheza amashuri ngo ukore filme ko urasaziye muri kaminuza oya nawe ntubishiremye inzira amashuri arahera ikarahera asaziye muri kaminuza muga mu bisanzwe dikorega amashuri ntahera ego ntahera mugabo va muri back uje muri nuzeya muri masters komera muri back bro mve byose ni bukebuke ni bukebuke nakwihuta kintu cyose ku mwanya wacu naho tuzohagera mbe wiga psychology aya usa n'aba psychologue ukuntu aya kweli nange ni kakantu nakantu bivuga twanigeze kuca kuraba ngene nige numva bakita ukuntu nca ndagaheba ngo niga ka uyu muredi rero ukuntu ibintu byose abishiramo amakode ashobora kuba yiga ngira nk'ivya druwa ibintu by'amategeko ego sha ego hafa sivyo ariko birahakwa gushusha birahakwa gushusha naco bitwaye ariko hari igihe umuntu yibaza ngo amashure kwiga hari ahantu ntibiba byoroshe kubifadikanya na filime tubwo niba ariyo mpamvu utari kurabonekana cyane kuko igihe duherukana kwarigeze gukorana wasa n'utubwira yuko ugiye kubonekana cyane ku ruhande runini ariko ni kwakubonye gose uraza ukongera ukamenga wisubira ukaza ugasubira ikibazo kirihe nta kibazo kihari cyane novuga ku ruhande rwanje ariko nyene urabizi Diko ibintu vya sinema si ibintu usanga byoroshe cyane ariko nyene muri kwa kugerageza turagerageza uko dushoboye haraba utubazo tunutu tubazo technique iki niki ariko nibaza ko umugiye kumbona ku rugero rwiza wow mwakiro gikorwa nyene camaze kumota cyane ikirere iki ntabwo kivuga finale hariho icyamaze kumota Diko cyaho Jomenga ndakibona cyaho muhemo ari ukuntu kiriko kiramotera ukuntu nawe caguhoburi
naheruka werekwa ukiri ingaragu oho rero ngira ni fire moto oho kwerekwa ni fire ibi bintu nibisanzwe vre kweli ndabijeje ni fire no muriro ibi bintu wovyemeza ibi bintu no mukobwa avuze wovyemeza jewe ni fire asha kandi ucugira kutubwira impamvu ego uyu mukobwa abajana ko ndakora aba comment abantu bagiye bamurikara amakesho umukobwa akina neza umukobwa afise outfit nziza uko mutamukoresha cyane mu mafilm ukamenga mbere rimwe muza kwizanira abandi ba Ivete n'abanatireka bari bo bakina ari kuno azazamwo gatoga nico kigire je rero je ncamvuga ati ni more than fire kweli kubera ko urumva mu kirundi niho twiharaje guca tuvuga ngo ibintu bije ku zindi mpoemo urumva biba ari ibindi bintu nyene yego urumva uyu mukobwa bamurekramye bataramumenyera kwiza imbuga ataranigaragaza ngo tubone impano yiwe neza kuri no ncuro rero twaramaze kugira twaramaze kuyivumbura rero yaje kwa kundi bari bamumenyereye yagize nka fois 5 ayumva ibintu biza koroha kweli shani fois 5 nunahava subiza abakuru biwe kwisuka Jeanne gahunda no kwirukana abandi mu kibuga birukana nyene gusa tuje hamwe nyene dukurane mukorane tutege sanishe turagize no tutegezanyayo voila ne ikirundi ciza ne ntibanyegezeyo nanje koresha ijya construction wari ukoresheje oye ikirundi arakizi yarize byose byo gucagagura n'iki mutegezani tutegezanyayo tutegezanizanije inyuma ya vrema ya werera byinshi za indimburo nimba tarama yako ndabonye uwo byagora mutegeze ofete nibaza ko bavuga ngo tutegezanijeyo nivyo tutegezanizanije umwe yegeze inyuma uwundi ni kwegezanyayo nimero mugigwa bijya bintu vuga ati ndabigukorera nawe binkorera gukoreranira magirirane vora kantu karimo ikintu ca magiriranira koresha rero intuze ane humvikanemwo ane mutagizene tutegezanijeyo reka tubyihoze nabona nabitoye kwegezanyayo na ane numvisemo mu dropping muri comment mwe muzi kirundi kudusumbya yari kuvuga gute no kuvuga uranyegezayo nanje ndakwegezeyo ibyo dukoreranira tubivuze mu ijambo rimwe twobivuga gute cyane go tutegezanijeyo kiragoye uko anyway ino filime yanyu muyiha amahigwe angana gute muzisangwe zihari kubera ko bagenzanyu bariko barakora sino wabesha hano hanze hari amafilime meza pe bino bikorwa byacu navyo sino vyita higano ariko nugutereka ngaho abandi bagatereka ngaho tukaraba ciza gusumba ibindi muyiha amahigwe angana gute ugeranije n'izihari bariko barakora diko bariko barakora navyo bona uburyo batanguye umwaka bameze cyangwa ushaka ndazikwibuze ari amafilime ariko arasohoka mwibutse zitatu zonyene ndabira fe rouge amatekiri kirakora ndabira akamuna ya Sabbas inkuru nziza yindi ni ya ndabira mwamikazi ya Fanira Vin mbanze ngezizo diko izo filime nawe uri kuribagira ndabira nitwa Sebutandezere yo kwa Sami okay diko tuvugana ukuri izo filime nawe ubwawe uri kuribagira oya sinazibagiwe nukubera je murwe haba hari ibintu byinshi to be honest ariko nta munota byantwaye kugira ndazibuke sawa ntaco ariko rero jewe ikintu nzi kirahava higutangaza cyane come on nukuvuga kugeza kuri no saha mu mugwi wa Gold Africa TV bisanzwe mvamo yego twemeza yuko hariko haragaragara filime imwe hakubutaka bw'u Burundi general nawe aritabiriye neza aragize umutwe ngwego cyane nivyo nawe wemeza ko ku isi y'u Burundi hari filime imwe
imbere yuko ayitubwira ndashaka umve inyishu ni ego cange oya muri industry ya sinema y'u Burundi muriko murabona film imwe hari film imwe nkuko abivuze kuko abivuze canke nkuko abivuze nkuko abivuze hari film imwe yagiye kubi ya kabiri namwe mugiye kuyibona oya imbere yuko tugaruka ko ongero iyo film hari imwe niya yagiye kuvugira hejuru nibonekeza sawa mu yandi majambo babishatse bavuga ngo watanguye ibintu reka biheze hari watanguye kuvuga yuko hari film imwe wanesheje kumva ko turi bugira twifatire wenyene numve ko baravuze ngo muri Gold Africa numve ko bagenzawe nabo nyene babise sawa nakubwiye yuko ari muri Gold Africa TV tuvyemeza kandi urazi ko mu kirundi bavuga ngo rivugume rigasema ene wabonye yabibeshuje ariko hari uburyo tutabese chanera avyemeye menga arafise amakenga reka vugisha ukuri nuko bera watinye mugenza wamenga rwavuga ati sha arashikuje hariho n'izindi ibyo ni wowe wavyemeje ko ari bivuga ukavyemanga uri n'imbere ya Fanira Vile ukavyemanga uri imbere ya Sami ukanabisubiramo uri imbere ya Nsoro ko muri filime y'u Burundi hariko arasohoka filime imwe no vyemeze nye uravyemeye ndavyemeje none diko ngayenda namuraganisha ngo gomba muraganisha abazare turagane ndabaza no muragane nza kuvyemera umbwiye ariyo ega diko bisanzwe ngaha kuri ubu butaka hari ukuntu nyene abakinyi ba filme umwe ngo wese yari karakina hadore ndakubwiye ko mbona filme donc ko hari filme kuri ubu butaka bashatse kugereranya basi izindi zihari gati izindi nyene n'izindi n'utuntu ziraho tu n'ufisi yo wemera ariko ni n'uburenganzira bwawe ntimwumva abantu nahatevye yego sinzi n'impamvu muri ko mavuga iwanyu ko ari ya kabiri ahubwo mutavuga ko ari ya mbere okay diko wewe usanze uri umumenyesha makuru sibyo ibaza yuko umumenyesha makuru nubwo kuri no mwanya atari byo nkora ariko one of the quality you must have harimo kudahengama vyovyo ako niko wewe rero udahengama uraheza ukabaza atawuhengamiye ukumva umuco sindakubwira ibyo ucumbaza ariko uko biri kose urakenera kumenya urakoze cyane niyo mpamvu ufise mikro mbaza yenda gusobanuri ariko nari nabajije mugenza wawe sinanyuzwe ku nyishu yampaye yego impamvu muvuga yuko hari filime imwe mufatiye kuki hanyuma iyo filime ni yahe ibibazo vyiza cyane ubwa mbere diko sinzi ko woba uvyibuka cyangwa warabikurikiranye subiye inyuma gatoyi twebwe twaheruka gukora filime ndanakivugire ngaha ndaza abakunzi bacu n'ubundi bokitubajije kivyimvye kimeneke twayihagarikiye hagati urakoze ico nkunda gusa kugeza ubu uracavugisha ukuri filime ihagariye hagati baranavuga ati bano bantu bari baje neza mugabe ndabira aho turi kumwe filime icikiye hagati ku bato bavyibuka neza twari kumwe na ba Sabbas yego ni filime imwe ba Sabbas irimo na ba Sabbas ba Lionel Richi abantu zega ba Ivete Kanyana oyanduwayo ni muri yari yayitanguriye ifilime yitwa intandaro y'ikibi ico gihe twavuga ati ku mateka tugomba dukore amateka ageretse ku yandi rero iyo filime ucubanza ukibaza ati none kubera iki yahagaze ibintu raza guhava wibaza ngo nagatwiko ariko niko kuri byo ngira mvuga filime harageze ahantu mo hagati turavuga ati rero iyo uri kurakora ibintu ufise vision ihangira iyo ushaka kuja hariho akantu bita mu gifaransa reculer pour mieux sauter niko twagize burya ntitwahagaritse filime mwahagaritse iki ntitwahagaritse filime twaritanguye none mu kwitangura mwitangura ibintu mwari ko muri abantu mutabibahaye byose ngo bihere none diko umuntu urashobora kumuha ikintu nikimushikire iyo murahava mumfasha kweri diko umuntu urashobora kumuha ikintu nikimushikire ibyo ntuvyemera amara itanze ihera muri YouTube cyangwa ahubwo tugahava dukomeza turariskinga gusanga
turiko turatanga product Yego. ntishikira abantu kandi twashaka kwibashikira ko guca tubanza kuvuga ati reka rero tubahe ibikomeza kubashikira Yego. ivyo navyo bica bikorwa muki mu buryo bw'uko abantu bashima kwakira ivyo bishimiye Yego. rero vyumvikana yuko twagiye tuja kuvugurura ubuhinga n'ubumenyi ibikorwa vyariko birazako kugira ngo tubizane vyagiye ku yindi level. Yego. Iyo ni nayo mpamvu rero yatumye mvuga nti ifilime yariko iraboneka kuri aka gataka k'u Burundi yari imwe. Yego. Sanzwe ikintu cose bivana n'ivyo bufatiyeko nka filime yoyo ivyo ni ibintu bisanzwe bizwi. Ivyo birumvikana nuko bivuga umva na makarite nibiyigize ngomba hasohoke filime yitwa Kunkengera. Kunkengera izoca kuri chaîne ya YouTube yitwa Gold Africa TV. Apana mvuga ngo ibaye ya kabiri oya ishobora no guca ibi ya mbere tugiye muri ivyo byo kuvuga ngo byo gutondesha kuvuga ngo izirenze n'izitarenze ikumva ikintu gihari iyo filime yacu igiye kuba iya kabiri kugira ngo abarundi banezerwe no kuvuga ati hariho filime ziriko zirasirikira niyo ku munsi wa gatanu twebwe mu bisanzwe ntidukunda amajambo ku munsi wa gatanu wowe sinzi ngo iki kiganiro uraba wakirekuye ryari kiraza ko bacasohotse uko biri kose kuri uyu wa gatanu nyene jewe rero nanje ibintu vyo kuyaga amasigara cicaro sinzoza ngo nje kwiye excuse oya kwa gatanu saa 2 z'agatondo donc urumva gisohotse saa 2 no musi wewe nyene uri kurakirabo uyu musi saa 2 y'agatondo filme yarigezeko kuri chaîne ya Gold Africa. Yego atari karakira abantu aho mu gitondo hataranagera agenda arabe kuri Gold Africa arabe igikorwa gishasha gihari araza kugisangaho nawe ndazi yuko usanzwe uri umuntu wacu uracugira ko no gupininga umviriza iganiro acagenda ivyo byose twavuze acaza kuvyemeza kuko niko kuri cyane twitegeshanira azoba ameze gute kuri character canke mu yandi majambo banitege ikindi giki kuri wewe kidasanzwe gituma uvuga ati uno mwaka wa 2026 bagiye kunguka uwundi mukinyikazi mu gisata ca sinema y'u Burundi. Isho nyitegako ibyo babonye bigiye kurushirizaho bigiye kuba ibintu byiza cyane kandi ico no bemeza nuko ngiye guhindura uko nahora nkora bagiye kumbona kenshi haba mu bikorwa ibi nibi haba mu ruko kwidandaza canke uko nyene filme bitegerezwa kugenda bagiye kumbona nyene mu buryo bwiza cyane. Ego kweri kabisa tukiri ngaho nyene numva turaza guheza mwabuno buryo abadukurikiye ni benshi harababakunze hari nabandi bagiye kubakunda gusumba nubundi ugira akajambo ushigira iriya public nini hanyuma je turaza gusubira filme yasohotse niho tuzoba dufite byinshi byo kuvuga. Je ikintu no babwira nuko ndabakunda cyane abakunzi bacu abakunzi ba Gold Africa TV n'ukuri turabaramukije kwanze turabagumbiriye cyane aho muri hose mushishikare mudukurikirana mudukunda natwe ntituzobahemukira tuzoguma tubaha ibikorwa byiza cyane n'ukuri kunkengera vraiment namwe murumva n'iryo zina ko ridasanzwe kunkengera nanjye ndashaka kubona aho hantu mbona menga ni kugasunwe k'akantu habura gato ngo ikintu gikoroke nawe ucubibona nyene hariho kunkengera y'uruzi ikiyaga Tanganyika kunkengera ya etaje inkengera y'ibarabara kunkengera y'igitanda nuko nyene ibintu bimeze mwe ajya gusaba hita kubwuririza kunkengera we diko yavyaba ibintu niko ndiyumvira ko muga biratahuriza ndanavyemerewe nico gihe cawe ntaho ndenganya ntaho kurenganya voilà rero nukuri bayirabe barumva nuko n'iryo zina kweri rirateca amaziko basi umuntu wese agende atugire subscribe adukurikirane donc ibintu bigiye kuryoha cyane gusumba urugero mwari mubizi kabisa ibintu bigiye kuryoha bwana Rukundo
rukundo rw'Imana ya rukundo rw'Imana tuze turivuga turi marubusi dese artistique ziyo rwatinye ati ibintu bigiye kujya hari ikindi ufise worenza kuco mushiki wawe avuze bo jewe ikintu no hereza ko no gushimira aba bakunzi bacu n'abantu bagaciro cyane ndabashimira yuko bakunze ibikorwa byacu nkanabatumirira nimba barabikunze ntibahave babyitiranya na bya bindi abantu bakunda kuvuga ngo kwikina kuri ino ncuro baze bagwize n'iyindi ncuro kubikunda kubera ko mwabyumvise ko tugiye kubazanira ibintu bizima kandi tugateganya yuko tugiye kuzobandanya tubikora tudahagaritse ko twarabonye ibintu byo kuguma tubanyoteza bafise igikorwa kimwe bariko bararaba filime imwe bataronka iyindi bashobora kwimukirako ubu rero niko karyo ngo bashobore kuvuga ati turaraba filime tukaraba n'iyindi nico kintu tugomba dukore bagende babe baragira subscribe kuri chaîne yacu ya Gold Africa TV hanyuma ibintu uburyohe bukomeze kwiyongera ku bundi avyumvise yavyivugi ati acting nziza uko bari banyiteze gutwika kwimanukira baraje bamubone yishungurukiro yo mukobwa pe rero abantu ntibaze banabifate nabi nubwo ntariko ndisigura no kuvuga iyo uri kurakora ibikorwa ni vyiza kugira vision rero vyumvikana ko nimba igikorwa cyujya muvukanye twacemeye nuko ariko arakora ibintu akagerageza kubishiramo n'ubumenyi iyo mu Cyongereza niho bavuga ngo once you stop learning you start dying byumvikana yuko sinabaciye intege filime barazikora ariko rero kugira ngo bikomeze kujama kanovera dukomeze konani ku improving skills niho bizotuma kuko uretse diko nuko nciyenje muri birebe uretse ibintu zega mimimireye agomba ibikorwa byiwe bitangure kuza biraca kuri nani zacu TV na nimba ari na zacu entertainment ni ihetse ico kintu cose niyo ihetse ico kintu cose urabona yuko iyi niyo ntambwe ya mbere tugomba dutere muri cinema ndundi ego kuko niryo soko rinini nivyo dusa n'abaronse kuva twagakoreye isoko nibaze yuko twoba twari dufise kuri bamwe ni filime biza birashika zigaca kuri RTNB harimo ni nyene twavuze Ferouge rimwe na rimwe bararondeza bakabura n'izindi bacisha ko gacusanga hariko haracako ivyo sino bigarukako cyane byumvikana rero ndiko ndavuga dukore ku buryo bw'uko filime tuyigira international kwa kundi ifilime ziri mu ndimi tutumva urabona aba basobanuzi ngo ba Rocky ngo bande aba baje kubera ko baje kwisanga dukunda filime ziri mu ndimi tutumva ariko tukazikunda kubera zifise iki vya bintu tuzikeneye mu acting nziza ngo abahinde umva hari ukuntu bakinanye ugasanga kakandi bacavuga ngo agacarya n'ifoto rero bisaba natwe turabe dukora ibikorwa tubivana ha tubishira handi kugira ngo n'ubutumva ikirundi azofumwe asobanurirwa no wumva icongereza yakunze acting irimo quality and so on byumvikana aho niho tuzoba dukoze ibintu bizima vyotuma bimwe mwihangiro rya filime nk'abartiste muri rusange harimo no kumenyekanisha igihugu rero urumva yuko aho niho tuzohungabanya idrapo ry'igihugu mu gihe tuzokora ibintu bituma n'abatari bazi kirundi bagihurumbira n'ibindi rero novuga ntivyohera ndagushimire diko yabaye iteka kubana na mwebwe n'ikindi gihe nubwo nciye ndavyigirira ko tuzoba duhari murakoze cyane kabisa ndabashimire namwe wherever you are murindira uno mugwi nizera neza yuko muzokunda ibikorwa vyabo tubandanye tubana 5-5 we love you so much wherever you are ciao Diko Entertainment.